iyi muvani radio y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi mu duteza abiri hano Washington DC, muzindukanye na Joe Diane ni nahazwe. Amakuru tubafitiye muri kano gatondo twatugiye kuyahera kuyagezo hirya nino kwisi, mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Aloise Bigirimana. Aloise, waramutse gute? Naramutse neza Diane. Igihugu ca Niger ejo ku munsi wa mbere cyatangaje iminsi 3 y'ikigandaro mu gihugu kandi cemera ko kigiye gukomeza umutekano mu ntara yo mu burengero iri ku rubibe. Aho niho intagondwa zishingiye ku idini rya Kisilamu ziciye abanyagihugu 100 ku munsi wa gatandatu nk'uko ibiharuro biva muri ako karere bivyemeza. Umukuru w'igisagara ciciwemwo abo bantu Almu Hassane yabwiye ibinyamakuru ko abagabo batari bake bari ku mapikipiki bishe abantu 70 mu mihana yahitwa Choma Bangu, abandi 30 bicirwa mu mihana yahitwa Zarumadareye. Bwabaye ubwicanyi bwahitanye abasivile benshi icyarimwe mu myaka 8 ako karere ka Sahel kamaze mu ntambara kuko bishikirizwa n'ishiramwe ry'abanyamerika Akrede ikurikiranira hafi ku munsi izo ntambara. Umushikiranganje ajejwe intwaro mu gihugu hagati, Perezida wa Central Africa Faustin Archange Touadera yaratsindiye kongera gutwara igihugu inyuma y'igice ca mbere c'amatora. Komisiyo ijejwe amatora yabitangaje ku munsi wa mbere. Umutegetsi w'imyaka 33 y'amavuko yatsinze amatora yo kuwa 27 ukwezi kw'icumi na kabiri ku majwi 53 n'ibice 9 kw'ijana. Aya matora yarimwo abakandida 15 baharanira iyo ntebe. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itekanya kuzokwemeza ivyo biharuro inyuma y'ahata amatati agaragariye muri ayo matora. Aya matora y'umukuru w'igihugu yabaye hari imihari yitwaje ibigwanisho yagavye ibitero bituma abantu baharurwa mu bihumbi batayitabira. Ariko komisiyo y'amatora yavuze ku munsi wa mbere ko abitabiriye ayo matora mu gihugu bashitse ku bice 76 n'ibice 31 kw'ijana. Leta z'ubumwe za Amerika yaragirije ku mugaragaro abatalibani kuba aribo bari inyuma y'ubwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru muri Afghanistan. Amerika isaba uwo murwi guhagarika ubwicanyi mu gishingo c'amahoro. Ibi Amerika ibishikirije kuri wa mbere inyuma yaho abatalibani bagirije inteko za Amerika kugaba ibitero by'indege mu bice bigenzurwa n'abatalibani. Amerika yagirizwa kandi guca kubiri n'amasezerano y'amahoro bemeranije mu 2020 agamije kurangiza intambara muri Afghanistan. Gukwagirizanya kubaye mu gihe indongozi z'abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya Afghanistan ifashwe mu mugongo na Amerika zitekanya kongera guhurira muri Qatar kuri wa kabiri mu kindi gice cy'ibiganiro by'amahoro. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kitazemerera Iran guhingura ikirwanisho cy'ubumara bwa nucleaire. Abivuze nyuma yaho Iran itangarije ko abashakashatsi bayo bongeye gutangura kuyungurura ubutare bwa nucleaire ku rugero rwa 20 kw'ijana. Ibi biriko byongereza icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe hasigaye indwi zidashika zibiri imbere yuko perezida wa Amerika yatowe Joe Biden yimikwa mu mabanga yo kurongora Amerika. Ikimenyeshamakuru ca leta ya Iran canditse kivuga ko perezida wa Iran Hassan Rouhani ariwe yatanze iryo tegeko cyo kuyungurura ubwo butare kuri urwo rugero mu kibanza kiri mu gisagara ca Fordo. Iyo ngingo ibonwa nk'intambuko ikomeye igana ku rugero rw'uko Iran ishobora guhingura ikigwanisho gikoreshejwe ubutare bwa uranium. Igihugu ca Mexique cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko citeguye guha ubuhungiro bwa politike Julian Assange yashinze ikinyamakuru WikiLeaks inyuma yaho ubutungane bw'Ubwongereza bwanse kumurungika kuburanira muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku byaha bya maneko. Assange aronderwa ku byaha 18 Amerika imwagiriza bijanye nuko mu 2010 yasohoye amabanga y'ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Afghanistan na Iraq abicishije mu kinyamakuru ciwe WikiLeaks. Mu gihe yocirwa urubanza muri Amerika ashobora gufungwa imyaka 175. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza.
inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ejo kuwa mbere yiyamamarije mu karere ka Kisoro gahana urubibe n'u Rwanda. Aboko bakare ari n'abakozere ibituburo bihango nabo icyo aboko mwanshaba naza kugenda ngambe na aba military prosecution. Mu majambo yashikije abanyagihugu Perezida Museveni yemeye ko agiye gusabira imbabazi General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare. Uyu yahoze ari umukuru wa polisi ya Uganda yigeze kuba yagirizwa gusubiza ku nguvu mu Rwanda abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cabo. Turabigaruka ko handi hato. Mu gihugu c'u Burundi naho abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu mpera z'indwi iheze. Idonido y'ibi byose ni mukanyisase mu hafi y'amaradio yanyu. Naenda biciye ku masonga nkitangura abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu ijoro ryo kwa Mungu mu Burundi. 6 muri abo ni abo mu muryango umwe bakaba biciwe muri commune Buhiga intara ya Karusi, mu gihe abandi 3 ari abagabo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho muri commune Mugamba y'intara ya Bururi. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Abantu ba mbere batanguye kumenyekana ko bishwe nabaguye mu gitero c'abantu bitwaje inhoho ahitwa Muhabo muri commune Mugamba intara ya Bururi mu majepfo y'u Burundi. N'abagabo 3 bari mu modokari y'igisivile bakaba baguye mu mutego nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ijwi rya Amerika ryamenye ko bakorera kwibarabara riko rirubakwa rija ku rugomero rushasha rw'umuyaga nkuba wahitwa Jiji Murembwe muri iyo ntara nyene. Abandi babiri bakomerekeye muri ico gitero nabo nyene bakorera kuri iryo barabara ariko ntibari mwishira hamwe rimwe n'abitavye Imana. Umwe mu bacitse ku icumu yabwiye itangazamakuru ryo hagati mu gihugu bikiba ko ababategereye bose bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Kuri uyu wa mbere musitanteri wa komine Mugamba yazindutse akoresha inama bakuru y'imitumba yose igize iyo komine n'abajejwe umutekano muri ako gace, ariko ntiyashimye kwishura ku bibazo vy'amenyesha makuru kuri telefone baba bo hagati mu gihugu no hanze yaco. Na twebwe turimwo kugeza igihe twateguriye inkuru kundu bishize umwana w'umwigeme yaguye mu kindi gitero nk'iki cabereye mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Bururi mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Abandi bantu 3 bari kumwe nawe barakomereka. Abandi bantu 6 bagandaguwe mu ijoro ryakeye nawo umuryango umwe. N'umupolisi w'umukukuruke w'imyaka irenga 50 yicanywe n'umukenyezi wiwe ku mutumba wa Gisenyi komine Buhiga mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Bose bishwe bacumiswe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Jean Bosco Bigirimana. Abana bishwe bagizwe n'abakobwa 2 n'abahungu 2 nyene. Ubu bisha bwagiye kumenyekana nko masaha 4 y'igitondo kuri uyu wa mbere. Inzu y'abanyakwigendera ababanyi bamaze kubona kwitegeza yugururwa atanagakacira. Bamwe mu babanyi bavuga ko umuryango bawishwe nka saa 5 mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Kugeza ubu abaherengeteje umuryango ntibaramenyekana, ariko abantu 3 bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu avyemeza. Abajeje intwaro n'ababanyi bemeza ko uno muryango warubanye neza n'ababanyi bawo, bagatangazwa no kubona waherengetejwe kano kagene. Kugeza ubu nta kinini inzego z'umutekano zirashikiriza kuri ubu bwicanyi. Ijwi rya Amerika rivugana biciye mu butumwa bwanditse n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke yasa nuko ari akimenya ivyerekeye kino gitero co mu Mugamba. Naho igipolisi muri make cavuze ko abantu 7 bikekwa kuba barakoze kino gitero bahagaritswe. Ni mu butumwa bugufi bwanditse carunki yamenyesha makuru kubwicanyi bw'Ibuhiga nta inzego z'umutekano zari bwatangaze igihe twategura ino nkuru. Eroje Urikaneza. Tuve mu Burundi twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Kaguta Yoweri Museveni yarayavuze ko agiye gusabira imbabazi wahoze ari umukuru wa polisi y'igihugu ciwe General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare himwagiriza ivyaha bitandukanye birimo ico gufata no gucura impunzi z'abanyarwanda ku nguvu. Ivyo vyaha vyamutumye akurwa mu kazi kiwe. Ibi Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarayabivugiye mu myamamazo yakoreye mu karere ka Gisoro aho uwo musirikare mukuru akomoka. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yarabidukurikiraniye. Mu ijambo ryafashe umwanya muremure, Perezida Museveni yagerageje gutanga amateka y'igihugu ariko yibanda cyane ku mahoro, avuga ko mu myaka isaga 100 irimo n'iy'ubutegetsi bw'abakoloni Uganda itigeze ibona nk'uko bimeze ubu ku butegetsi bwe.
Aha Perezida Museveni yagerageje kugereranya igihugu cye n'ibihugu byo mu karere birimo ibihana imbibi n'akarere ka Gisoro, avuga ko bimwe muri ibyo bihugu bikirangwamo umutekano muke kubera politike mbi ishingiye ku moko. Aho niho yavugiye ko mu gihe abandi banyapolitike mu gihugu no mu bihugu bimwe by'ibituranyi bakiri muri politike y'ivangura rishingiye ku moko, ishaka rye ryo ririmo guharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Uburasirazuba hamwe na Afurika muri rusange, kwagura amasoko y'ibintu bikorewe muri Uganda. Kuri we umusaruro wa Uganda urenze ibyo bakeneye, cyane cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi, akaba bakeneye ayo masoko. Mu Burasirazuba bwa Afurika tubibumbire hamwe bigira ubuyobozi bumwe, tugire Uganda, duteranye Uganda, abanyarwanda bahurire hamwe bagire ubumwe, kandi tugire East Africa, kandi Uganda n'ibindi bihugu byo muri East Africa nabyo bibe bimwe, kandi tugire turagana Africa yose. Nuko nyuma yaho tugire Africa yunze ubumwe. Hati itukufuka tugande abantu bo bari mu Uganda bari mu madini. Ubwo mu gihe turi gushaka guhuza ibihugu ni mu bumbe nka Africa, abandi bari mu bwoko bwabo n'utundi tuntu tutagira uburyo. So hati niga kureba. Nyamara ariko ibi byose Perezida Museveni yavuze bisa nkaho bitanyuze abaturiye ako karere b'ubwoko bw'abafumbira. Basabye by'umwihariko Perezida Museveni kurekura bise umwana wabo Generali Kale Kayihura ubufungishijwe ijisho kuva aho yarekuriwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare mu mpera z'umwaka wa 2018. Uyu yafunzwe ashinjwa gukoresha nabi ibikoresho by'intambara n'ubufatanyacyaha mu gushimuta impunzi z'Abanyarwanda zigashyikirizwa icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Perezida Museveni yerekanye ko adafite ububasha bwa rekura Kale Kayihura, ariko avuga ko nawe agiye kuzabisaba urukiko rwa gisirikare. Finally, mwashobora Kale Kayihura aboko bakare ari n'abakoze ibicumuro bihango. Ngo hari abantu bakoze ibicumuro bikomeye cyane arabababarira. Nabo icyo aboko mwashaba murakinsabye umuryango mugari wa Gisoro wicaye uyu munsi, mubinsabye umuryango wose wicaye. Nabo icyo naza kugenda ngambe na aba military prosecution, nuko ngiye kugenda ndebe urukiko rw'abasirikare abashinjacyaha, nanjye ngiye gushyira mu mutima kugira ngo icyifuzo cyanyu kiveyo, nuko kare bamubabarire kuko n'abandi barababariwe. Murakoze cyane. Perezida Museveni kandi yijeje ko leta yarangije gutegura gahunda yo kubaka kaminuza izitirirwa se wa Generali Kayihura ariwe Johnson Komuruyange Karekezi. Yavuze ko yabaye umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Afurika, akaza gupfira mu mpanuka y'indege mu gihugu cya Ukraine mu mwaka w'1960 arimo kuva mu nama yo gutegura ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika byari bitakabubonye icyo gihe. Ukurikije ubuyobozi bw'intara ya Gisoro, iyo kaminuza yitwa Kale Institute of Science and Technology. Nibutse ko abarimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batandukanye bagize Gisoro bose bagiye bakomoza ku mubano utari mwiza hagati ya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda, byagize ingaruka ku migenderanire hamwe n'ubucuruzi bw'abaturiye imipaka ibi bihugu byombi bisangiye. Nubwo icyo umubano hagati y'ibihugu byombi cyatumye u Rwanda rufunga imipaka yagikiye iruhande, uku niko abaturage bari muri iyi nama bakivuzeho. Yatubwiye yuko afite intego yo kubaka ubumwe bwa East Africa. Ubumwe bwa East Africa bumaze kubakwa n'ikimipaka kizaba kirangiye. Icyo umupaka nta kivuze, uretse ko tubyizeye ko aka karuni gashyira umupaka nago gurugururwa, business zigatambura neza, kuko nzi yuko umubano rwa Uganda na Rwanda bidahambaye byo kugira ngo ubucuruzi bwakomeza budindibiriye. Kifujije yuko umupaka arigo yanakavuzeho cyane kubera nkatwe tuwuturiye, abacuruzi byaradindibiye ntabakikora neza, abantu ntabakibona ku gashiringi, n'ukwezi udushimbo bundi waradutsendekaga ku kagaru katujana mu Rwanda, ubu nuko turiraho igikopu kiri ku 5,250 carabaga 3,500. Bamwe banasabye Perezida Museveni kuvugana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo arekure abaturage ba Uganda bafungiwe mu Rwanda. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda azaba ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Sentare yasubiriye yahoze ari mpuzamakungu mpanavyaha yari yashiriweho u Rwanda yase ubusabe bwa Simeon Shamihigo ngo kugabanirizwa igipfungo no gufungurwa imbere y'igihe kigera ku myaka 40 yari yarakatiwe yagirizwa jenoside yakorewe abatutsi. Venuste Nshimiyimana aduha ibindi bisobanuro. Hari hashize umwaka n'amezi 9 ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 Simeon Shamihigo yasabye ko yagabanirizwa igifungo. Umucamanza Carmel Joshe yamubwiye ko bidashoboka, yabanje kwerekana ko Shamihigo yasabye kugabanirizwa icyaha yitwaje ko hari abandi bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda babisabye, nyamara bo bakaba ahubwo barasabye kurekurwa bataranje igihe cy'igifungo. Amwereka rero ko habayemo ukwitiranya ibintu. Nibutse ko hashize imyaka 12 ku itariki ya 12 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2008 Simeon Shamihigo yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwa gatatu rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rumaze kumuhamya ibyaha 9 bya jenoside, 2 by'ubwicanyi buhwanye n'icyaha kibasira inyoko muntu, n'ibyaha 4 byo kurimbura imbaga bihwanye n'icyaha kibasira inyoko muntu, n'icyaha kimwe cy'ibikorwa bya kinyamaswa nacyo gifatwa nk'icyaha kibasira inyoko muntu. Mu byaha byamuhamye harimo ubwicanyi bwabereye muri za paruwasi Mibirizi, hari n'ibitaro Shangi na Hanika ndetse no ku ishuri rya Nyakanyinya. Umucamanza Carmel Joshe yibukije ko Shamihigo atararangiza 2/3 by'imyaka 40 yakatiwe bizuzura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2028, bityo avuga ko igihe cyo kugabanirizwa igifungo cyangwa gufungurwa igihe kitageze urukiko rutabisuzuma. Yongeraho ko nta kintu kidasanzwe cyabaye kuri Shamihigo cyatuma urukiko rufata umwanzuro wo kumurekura atarangije igihano. Simeon Shamihigo yoherejwe mu gihugu cya Benin ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012 nyuma y'imyaka 7 ahafungiye. Icyo gihugu cyandikiye urukiko mpuzamahanga kivuga ko Shamihigo adashobora gufungurwa atararangiza igihano cyangwa ngo agabanirizwe igihano hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho. Nibutse ko ingingo ya 3 y'amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye na leta ya Benin avuga ko mu gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko ubutegetsi bw'igihugu uwakatiwe afungiyemo buba bugomba kubahiriza irangizwa ry'igifungo uko cyatanzwe. Iyo nayo ikaba ari ingingo umucamanza Carmel Joshe yashingiyeho yemeza ko Simeon Shamihigo ufite imyaka 61 wari wungirije procureur w'Icyangugu muri 1994 yaguma muri gereza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu.
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bakomeje kugaragaza ko imirwi y'ubudehe baherutse gushigwamwo batayishimiye kuko itajanye n'amikoro yabo. Ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bo basobanura ko umunyagihugu atashimye umurwi yashizemo akwiye gusobanura ikibazo ciwe mu nama y'abanyagihugu vyanse akakijana ku rwego rw'akagari. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe 5 aho kuba 4 nk'ibyari bisanzwe. Muri ibi bishya umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya A kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya E. Icyiciro cya A kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze 600 ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hegitari 10 mu cyaro na hegitari 1 mu mujyi. Icyiciro cya B kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati ya 65 kugeza ku 600 buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hegitari 1 kugera kuri hegitari 10 mu cyaro na metero kare 300 kugera kuri hegitari 1 mu mujyi. Icyiciro cya gatatu C kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku 45 kugeza ku 65. Naho icyiciro cya D kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga 45 ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya 1/2 cya hegitari mu cyaro no munsi ya metero kare 100 mu mujyi. Icyiciro cya 5 cya E kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa bafite ubumuga, uburwayi bukomeye, abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri. Benshi mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya C. Abaturage bo mu kagari Kambyo umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera abaganira n'ijwi rya Amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje. Benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga. Iki cyiciro cy'ubudehe bagushize muri kangahe? Ngo ni se ntayo ninjiza je mbona ifaranga ari uko nsare muri ako kinguti. Wowe bagushize mu cyiciro? Ntabwo nabisobanukiyemo neza navuga bava ngo ni se oya ntabwo nakishimiye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro. Wowe bagushize mu cyiciro? Muri se nta sambu ufite kandi nta n'amafaranga twinjiza nta n'ahandi dufite tuyakura. None bashyize muri se kandi nari ndi mu cya kabiri. Narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo. Numvaga najya mu cyanyuma kubera ko umusaza yahumye nta mfite imyaka 78 uwo musaza afite 80. Ubwo rero nta kintu tukimarira. Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu kijyamo. Ntitukere ku ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo. Handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza.